Mbega uwuzi tennis abazi na padel canke uwuzi padel abazi no gukina tennis? Automatiquement no uzi gukina tennis urakeneye kwiga pati mbega padel urwo rukino ni nyabaki wotubwira amamuko ya padel? Nibaza yuko ubukurikira natwe tuzoza dukine twumvise ko dufise 2 fois yo testinga hanyuma tukazoza ego nkuko nabibavuze tumaze imyaka 2 dutanguye urukino rwa padel mu Burundi haramaze gukorwa bitari bike icambere nuko no kwibuga bihari kandi bikwije les normes. Hello ladies and gentlemen, turabaramukije cyane tunabifuriza umwaka mushasha wa 2024 kura yuko twaherukana mu mwaka uheze wa 2023. Twongera tubaha ikaze kuri Kazoza Design TV mu kiganiro Sport Show mushikirizwa na jewe Florent Dibati ndi kumwe na mugenzanje Kiki Makwinto. Ndakuramukije cyane Kiki Makwinto. Ndakuramukije nanje gose kabisa. Ndakwifurije umwaka mushasha. Uwa twese kabisa. Asha twaheruka kera kabisa. Umwaka uheze. Yego. Twifuriza n'abanywanyi. Yego kandi abifuriza cyane gose umwaka mwiza zobera umwaka w'amagara meza umwaka wo kuronkamo ibintu byose mwifuza Imana izibahe kabisa mwese mudukurikirana kandi mudukunda. Twongera tunabibutsa mwebwe mwese muko muradukurikirana kugira subscribe canke s'abonner kugira muze muraba abambere kubona bino biganiro bica kuri Kazoza Design TV canke mugire partager canke share kugira ngo mubisangize abandi batashoboye kubironka nurubuga rubarekurira no kugira commentaire kugira ngo mushobore kugira ico mushikirije iciyumviro canyu nkuko mubibona rero uno munsi twatembereye kuri terrain y'urukino rwa padel kugira ngo dushobore kuganiriza umwe mu bayiserukira ashobore no kubidondora tumuha akanya nawe nyene abaramutse anabidondora. Murakoze cyane kutugendera muri iki kigo cacu ca club ya padel y'Ibujumbura. Jewe nitwa Nsengiyumva Jean-Marie Julien nkaba mpagarariye urukino aha mu Burundi, président de la fédération, plutôt président wa club de Bujumbura, en même temps vice-président de la fédération de padel du Burundi. Ni iteka kuri twebwe kuba mwatugendeye no gushaka kudufasha kumenyekanisha urukino turabibashimiye cyane. Ego murakoze cyane gose mu mwidodoro muduhaye nkuko reko ratwumva yuko tuje hano urukino rwa padel hari ushobora kumva ati mbega padel urwo rukino ni nyabaki wotubwira amamuko ya padel? Murakoze cyane ego cyane n'urukino rushasha ngaha mu gihugu cy'u Burundi abarundi benshi ndetse n'abanyamahanga baba ngaha mu Burundi baribaza cyane ivy'ugo rukino mu majambo avunaguye wovuga ivya padel niyo biheza nuko rwavutse mu myaka y'igihumbi 1960 ruvukiye mu gihugu ca Mexique rutangujwe n'umugwizatunga yahora kina squash n'urukino rwa tennis yacakuramwo urukino rwa padel. En fait twavuga ko padel ari urukino ufata squash na tennis bigiye hamwe baca bavyara padel. Kuko mubibona rero ni urukino umuntu akinira ahantu hugaye dukikujwe n'ibiyo hamwe n'amagrillage, ivyo biyo n'amagrillage byose rero ça fait partie du terrain turabikoresha mu gukina. Hanyuma jewe rero nk'umwe mu bamenyereza b'ugo rukino nabanje kumumenyereza urukino rwa tennis imyaka itari mike ishika 15. Hanyuma ndagira amahigwe ndatembera hakurya bavuga ngo akanyoni katagutse n'ikamenyo y'ubweze nimukira mu gihugu ca Sweden ndahamara imyaka ishika 20 niho twahuriye n'ugo rukino rwa padel rero ndarubonye rurandyohera nanje ndetse canja kwiga ivyo kubigisha nk'umucoach. Niho rero navuze nti ngiye kuraba nsanga muri Afrika ruri hake cane hashoboka dufatiye mu karere ka East African nasanze atana hamwe urukino ruri twavuga za Kenya, Tanzania, Uganda, Sud Sudan, Rwanda, Uganda nta na hamwe gwari ndavuga c'est l'occasion nirekanda ndabe ko nurutwaraye nuko padel yaje mu Burundi hanyuma ashitse ngaha ntivyangoye cyane kandi ntivyanyoroheye kugira turonke iki kibanza mubona twicayemo byaradufasha umwanya n'uburyo kugira amavaye vient uva muri Europe za kunegosiya ikibanza bwo mu nyuma birateba biragenda neza turaharonka turagirana amasezerano nyene tuzohakorera niko kuca dutangura kubaka ibibuga bibiri mubona muri programme yacu tuzokubaka ibibuga 4 ngo twavuze tutereka tubanze twubaka ibibuga 2 pour commencer turabinge n'abantu bavyihurumbira bazokundura urukino hanyuma duheze twagure
tubonye abantu babaye benshi nuko urukino rwa padel rwaje mu Burundi ruzanywe n'iyo mu diaspora yaravuye muri Sweden ariwo muko muravugana hanyuma uyu munsi vraiment turashima kubona barukina ni benshi baratangwe kumenyera namwe mumaze iminsi mutembera ngangira murabibona ntitwidoga mugo twifuza ko abamambere bogwira bakaba benshi kurusha uko tunganya no munsi yego icyumviro rero kiraje urabonye urukino uravuga ati reka ndarutware mu gihugu cy'iwacu kuko n'urukino rwakuryoheye kumbe n'abandi baryohera ariko mbega wewe ni bavyiganye wenyene canke hari abagufashije kugira ngo mushike kuri kino kintu ego imigambi nk'iyi amaproje mwena yanushaka kuyakora urumwe ntivyo ukunda biragoye mugabo hari ico bita initiateur uwazanye iciyumviro je novuga ko ari je nazanye iciyumviro mbwo narose abandi bamfata mu mugongo baravuga bati bana ni kuri iyo projet yawe twumva imeze neza reka tugushigikire aho novuga hariho abagenzi babiri twabana muri Sweden hamwe n'umurundi twaciye duhurira nganda bimubwiye biramuryohera hanyuma tuja hamwe rero tubikorera hamwe sinovuga ngo nari je nyene oya umuntu arakenera abandi kandi vyama bifise ico vyungura hajya baravuga no mu kirundi ko umutwe umwe utegira inama kandi ko n'umusazi yifasha gusara atifasha gusaba ego ndafise abamfashije kandi turashima cyane aho tugeze mugabo intambwe iracari ndende n'ubu turacashaka n'abandi benshi boza bakadufasha yaba amasosiyete ya mwamwe yakorera nka mu gihugu yaba amabanke n'abandi tuzobakenera kugira twaguke kugira abana b'u Burundi bashobore gukinira urukino ingenzi zishobore kuvizita ngaha n'ubu turabaronka batari bake turashaka gukora n'amahoteli atandukanye yegereye muri aka gace n'abandi benshi nibaza ko biriko biragenda neza aho dushika kandi dushaka no kwaguka mu myaka iri imbere mu minsi imbere ego murakoze cyane runo rukino rero umuntu ari kararuraba rwa padel umengo kuba rubonye nk'ijyambere bashobora kubona umengo ni tennis bega nirihe tandukaniro riri hagati y'ugo rukino padel hamwe na tennis kubera biravye abantu bovyitiranya umengo birasa murakoze cyane kuri ico kibazo no bibutsa yuko rukino rumaze imyaka ibiri ngaha mu Burundi ruracari rushasha n'igihe turuzana twiyumvira kuza kubaka ibibuga ha mu Burundi nari naravye mu bihugu duhana imbibe nabivuze ko nta namwe gwari ruri mugabo amatwa nsumira muri Kenya rugeze ku rundi ku rwego rushimishije no muri Tanzania bariko baraduga mugabo nko mu Rwanda no mu Buganda nibaratangura alors différence entre padel na tennis iraboneka d'abord n'ibikoresho dukoresha raquettes za padel za tennis ziratandukanye cyane tennis ifite amarakete maremare arimo n'imigozi iyo migozi iracika bakayisubiriza ngo twe dufite amarakete magufi maniniya muraza kuyabona ku mafoto mu kanya yoyo ntacika birashika kavunika ngo n'amarakete atandukanye cyane ico ni cambere ica kabiri ninge ibibuga byubatse ibibuga bya tennis tuvuga tuti biruguruye umuntu uteye agapira umuntu arakiruka gushika no hirya kure mugabo twebwe umuntu aguteye agapira udashoboye gusubiza ibi biyo mubona n'aya magiriage aragufasha urakareka kagenda kakagaruka iyo ni indi difference nini ya igira kabiri cyane mugabo naho bitandukaniye ngaho hari n'ahandi bihuriye nk'amanota duharura cyo kimwe inota rimwe ni 15 30 40 jeux niko baharura no muri tennis turahuriye aussi ku mipira amabare dukoresha ni nkamwe turahuriye aussi kuri iyi file mubona aho hagati byose ni nka zimwe mugabo difference iri uko kuri ibi bibuga n'amaraquette hanyuma ca gatatu bitandukaniye ko twe dukinira ku itapi urabona ko iri propre vraiment nta gakungugu nta bucafu tandis que tennis yego hari abakinira ku masima n'abakinira ku cyo bita terre battue ari nka zijya mubona ajya ababanyi bacu bafise ivyo novuga ko ari zo difference nkuru dufise entre le padel et le tennis mbega uzi tennis abazi na padel canke uzi padel abazi no gukina tennis automatiquement no uzi gukina tennis urakeneye kwiga padel mugabo birakorohera cyane kurusha umuntu atari bwakine atakina tennis uvuye muri tennis vraiment birorosha ariko hari izindi technique wanza kwiga notama reflex yo kumenya gukoresha ibibiyo n'amagriage notama ro service hari indi difference nibagiye kuvuga muri tennis ba service yabo kurivra kwa kugira match tangura bakubitiraga opira hejuru twe tuterera hasi dukubitira hasi iyo ni difference komeye ivyo rero umvuye muri tennis birakunyuzura gatoyi mugabe gufata umwanya muto kugira uvyige uri kura compara n'umuntu atarigera kina tennis na gatoyi
ego nibaza ko ngaho ariho bitandukanye uvuye muri padel naho ukaja muri tennis c'est la même chose kubera wari umenyereye kugira service yo hasi ubakabwira ngo terera hejuru harabaho izuba harabaho umuyaga hariho ibintu byinshi bituma biperturba izo movement izo coup muri ubwo buryo urumva rero ama difference arahari mugabo novuga ko ni avantage ni ku mukinyi wa tennis aje muri padel vice versa no wa padel agiye muri tennis biramworohera kurusha Ego muratubwiye muri make padel icari cyo ndetse na bimwe bigize mbega nk'umuntu abibone avuga ati padel ndumvise ko ari nshasha sinari bwabibone kumbure hari ivyo mumaze kurangura dufate nk'umwaka uheze wa 2023 mumaze imyaka 2 nibe bikorwa mumaze kurangura nibe bikorwa mutekanya kurangura muri mwaka ndetse no muri kazoza murakoze cyane kuri ico kibazo ego tuma nkuko nabibavuze tumaze imyaka 2 dutanguye urukino rwa padel mu Burundi haramaze gukorwa bitari bike icambere nuko muna kwibuga bihari kandi bikwije les normes hanyuma ica kabiri nuko tumaze kuronka equipe nationale ya padel mu 2022 twarakiye gukina mu gihugu ca Egypte mu Burundi bwaraserukiwe dutwara abakinyi batandatu n'abamenyereza babiri turagenda kandi twabyifashemo neza ico gihe mu bihugu byari byitavye ubwo rukino kuko nababwiye ko ari rushasha mu rwego rw'isi na Afrika byari bihugu indwi tweca turonka umwanya wa gatatu urumva ko quand même twaragerageje kubyifatamwe neza hanyuma mu mwaka weze 2023 naho twaratunganyije tournoi ya mbere mu Burundi turanaronka n'amasosiyete atari make adushigikira vraiment yishimye nzobereka ka video kayo d'ailleurs no kuri YouTube kahari iyo tournoi yitabwe n'abantu barenga hafi 80 aha mu Burundi amakategori yose abagore abagabo n'abana la jeunesse abajenior twabibagiye navyo bigenda neza ubu naho tugo turitegura championnat d'Afrique izoba mu kwezi kwa kane di 24 au 28 tariki 24 gushika tariki 28 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka ruzobera mu gihugu ca Mauritania ubu rero nko mwabibona two turategura abakinyi two turarondera uburyo ko bidusaba uburyo bwinshi amatike naho bimwe Confederation Africaine de Padel bidufasha mugabo nk'amatike turayirihira hanyuma hari indi tournoi two turategura mu kwezi kwa kabiri iyo izoba ari tournoi de qualification ko abakinyi barashaka kwipima barabe aho niveau yabo igeze ivyo barabidusavye muri komite turabibemerera kazoba ari nakaryo keza ko kwifurizanya umwaka mushasha 2024 ku banywanyi bose n'abakinyi n'abakunzi ba padel turatekanya aussi mu misiri imbere mu myaka iri imbere kongeramo ibindi bibuga turatangwe kubona ko bitanguye kuba bike dufite ibibuga bibiri twitura ni benshi hari bamwe babisaba ko babanza kurindira kugira abandi baheze murumva rero tugiye kongera mu bindi bibuga nka bibiri canke birenga bizovana nabo tuko turavuga nabo tuko turakorana nyene bazobidufashamo ego hanyuma tukifuza gutegura un tournoi international je dirais régional canke international nga mu Burundi aho dutumira abandi bavuye mu bindi bihugu bakaza gukinira kuri ibibuga byacu byo muri entente sportive ivyo byose nibiko two turatunganya two turavugana nabo dusangiye club ya padel de Bujumbura kugira tubitunganye neza bize tubishikeko atangorana ego ivyo nivyo nababwira tumaze kurangura nivyo twimirije kuzokora muri kazoza ka hafi Ego murakoze kutubwira bimwe mu migambi muramo maze gukora ndumva yuko ari imikorwa bitari bike mu myaka 2 mumaze mbega nk'umuntu avyumvise ati padel ndavuga ko ari urukino rwiza watubwiye ushaka gusa na tennis mbega ushaka kuyikina ushaka kuyiga bisaba iki kugira ngo ashore kwadera mu membre wa padel ndetse abone umukinyi wa padel murakoze cyane ego biroroshe ushaka gukina padel uyu munsi mu migambi reko ndabasigurira mu kanya gaheze harimo nuko tuyitwara mu mashuri mato mato nayisumbuye kugira tuje kwimenyekanisha tufise programme yo kuzotumira ugwaruka rukiri ruto kugira ruze ruyikine kugira rushobore kwimenya abayikunze cyo tubankadara tubandanya ari bazovamwe n'abakinyi bazosubirira abahari no munsi kubakuze nabo nyene turabatumiye bose ababishoboye ico dukora niki umuntu araza akatwitura hanyuma tukamuha séance zibiri za gusa aho tumuha n'umuentraîneur les équipements tennis les équipements za padel raquette ya padel n'amabal n'umucoach n'ikibuga
gratuitement agakina nka rimwe kabiri yumvise bimuryoheye canke yashimye niho duheza tukavugana ingana ashobora gutera kugira club itera imbere sinovuga ngo biri gratuit oya mugabo ntidukunda kuvuga ngo bigugwaya utaraza ngo banze uhonje twe twankuraje abantu rero kubanza guhonja d'abord hanyuma twese tubabwira ibikurikira murumva ko mufise des fois quand même hari n'abaza guhonja bikababihira bakavuga ati wapi ya sport je ntaho noshobora agahayagarikira ngaho aho naco tumusaba ya handi naho tuzoza turarecruiter via les tournois soit turarecruiter via les contacts direct dufitane n'abantu canke abaje kubikina ngaha bakaba ariho babwira abagenzi babo ati muraza tuje gukina hariya hari sport iryoshe shasha nziza ego kandi ni nk'ibinye tugo turagira namwe iyi ni intambwe yo kurecruiter abantu bare bazobona iyi video ejo bukera nibaza ko bazoheza bakavuga ati reka natwe tuje kuraba aho hantu hariho hari benshi baza kwifotoreza ngaha hari benshi baza kwagira ama clip ya video bajya baririmbyi batamba nukuri abantu bose bavuga ati aho ni he ni bake bazi kwibuga biri ngaha Bujumbura nanje ndabasaba rero nk'abajournaliste mudufashe kumenyekanisha kwibuga existe bihari urukino rukinwa ukuri kwamye turafise aba entraîneur bavyigisha bavyigiye turafise abarbitre bazobafasha turafise ivyangombwa uzovuga ati rakete nzoyikura he canke ikindi vyose birahari ngaha muri club turadanza amarakete ya padel turadanza amabal n'impuzu n'ibirato n'amashesheti vyose birahari ubwo rero duteye akamo ko wese vraiment azokumva iki kiganiro twagiranye n'umunsi namwe ko ni karibu nibaze batubaze nibatwegere tubasigurire ivyo peut-être tuzoba twavugiye ngaha aho bugira ko ubabwira uti mbega padel bayikinira hehe ngaha mu Burundi bakina ryari na ryari kugira ngo bamenye programme yose ego cane aha mu Burundi pour le moment dufise ibibuga vya padel mu kigo citwa Entente Sportive abantu benshi barahazi hagati yo kumugumya na Hotel Meridien kubamenyera igisagara ca Bujumbura hanyuma turako turimvinga twayishaka mu gihugu hagati mgo polo moma turingahe Bujumbura gusa imiryango yacu yugurura kuva 6 zo mu gatondo gushika saa 5 z'ijoro nukuvuga n'umuntu w'umukozi ataha amasaha arenze gatoye 17-18 ashobora kuzanga gukina 19h-20h gushika saa 3 z'ijoro tuba twuguruye n'ushaka kuzinduka imbere yo kaja ku kazi canke avuga ati jewe je matinal ashobora kuza 6 zo mu gatondo cyangwa saa 11 amatara arahari nkuko mubibona nta ngorane novuga ko kandi dukora imisi yose do lundi à dimanche ego kuva saa 11 mu gatondo gushika saa 5 z'ijoro murumva ko mu wese bivanye n'ibikorwa akora n'ivyo yirigwamwo arafise arashobora kuronka umwanya peut-être umworohera ego turagushimiye Jean-Marie murakoze cyane twe tubashimiye ego nkuko mwabyumvise rero ni ngaha kuri Entente Sportive murazi ko hari yindi mikino itandukanye ariko ngaha nyene kuri Entente Sportive niho hari niho bakinira runo rukino rwa padel nibaza yuko ubukurikira natwe tuzoza dukine twumvise ko dufise 2 fois yo testinga hanyuma tukazoza mwiteguye nta ngorane murakoze cyane twongera dushimira n'abanywanyi bacu bariko baradukurikirana tubibutsa kandi no gusharinga bino biganiro kugira ngo bishobore gushikira abantu batandukanye tuzosubira aho ubutaha peace out